Chuti bakunze ibiganiro by'inkino bica kuri Indundi TV, ndabaramusa nongera kandi nk'abana mwiriwe bivanye naho muherereye muri kano kanya. Hano nkuko mubibona rero, hano Indundi TV ikaba imaze kwishikira mu ntara ya Muyinga, aho igomba iberekane runo rukino gwindwi ya mbere rwa Primus League Burundi rugomba ruhuza umugwi wa Atletico New Oil Academy hamwe n'umugwi wa Royal FC w'imuramvya. Nkuko mibona hano, mwo kwibaza yuko ari mu buyenzi, mwo kwibaza yuko ari mu byiza, mwo kwibaza yuko ari ku Musaga, ariko icyo no kubwira nuko hano turi mu gisagara ca Muyinga. Urukino rero mukanya ruza kuba rutanguye, tukaba dushimira cyane gose ishirame ryunguruza ibintu n'abantu Volcano ryashoboye kunguruza abakozi b'ikinyamakuru Indundi TV kugira ize kwerekana abene gihugu runo rukino ruza kuba rukomeye, rugomba ruhuze ino imigwi ikomeye cyane gose muri Primus League, ariyo imigwi ya Atletico New Oil hamwe n'umugwi wa Royal Football Club. Ego nkuko mubibona rero, hano abakinyi bakaba binjiye mu kibuga, abakinyi ba New Oil hamwe n'abakinyi ba Atletico, abakinyi ba Atletico New Oil Academy hamwe n'abakinyi ba Royal Football Club bakaba binjiye mu kibuga. Tukatubibutsa yuko uno mugwi wa Atletico New Oil Academy ni bwa mbere ukina mu cicaro ca mbere inyuma yo kugura ikibanza cy'umugwi wa Atletico Academy. Akaba ari uno mugwi rero wa Atletico New Oil Academy, akaba ari umugwi w'umugwizatunga Nibizi Ismail Apollinaire, asanzwe afise ihinguriro rihingura ibinyobwa bikomakomeye Crown Royal. Mukanya rero urukino ruza kuba rutanguye, tukaba tubibutsa yuko umuntu wese canke ihinguriro ryaryo gose rishaka kuzana ibinyobwa bwabo canke rishaka kuzana amatangazo yabo kugira ace kuri Indundi TV, byo kwegera abatwegereye kwegera uburongozi bw'umugwi, uburongozi bwa Indundi TV. Twabibutsa yuko ino platform yacu, ino TV yacu ya Indundi TV niyo TV ya mbere irabwa n'abantu benshi, ikaba ifise abantu 1,300 bayikurikirana. Urumva yuko uzanye amatangazo yawe cyangwa uzanye itangazo ryawe rishobora kwamamara hanze ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mukanya rero urukino ruza kuba rutanguye hano ku kibuga Umuco i Muyinga. Rutanguye hano ku kibuga Umuco. Adil kuri Gerard kuri Shaban kuri Innocent kuri Blaise Samir, ariko umupira ugafasha amabano Shaban kuri Faustin Eriga, ariko nobone birarangira mabano Shaban kuri Dizesef Thompson akaba yereje no musore Lionel kuri Rukundo Terrace. Lionel afise umupira teza nziza cyane, Dizesef Thompson Hanze akayishuti kabisa kugira Indundi TV ibe yerekana inkino zabo kuri platform yacu. Urumva yuko ari ibintu bikomeye cyane gose. Royal, inkino zose za Royal Football Club muzoba muzigabira kuri Indundi TV. Defense y'umugwi wa Royal Football Club irasamaye. Ndikumana Landry yaza kina mu gihugu ca Djibouti. Royal Football Club ubusa. Sonzo arafise umupira. Sonzo kuri Adil kuri Sonzo.
ariko akaba yarariye no musore Sunzu, musore Yasser, Karata Idi, Karata Idi, Idi kuri Shaban, Gerard kuri Karata Idi, Shaban kuri Karata Idi, ariko takaje umupira wanagonga kichwa pale. Karata Idi anachukua pale Gerard akimwona pale Adil kimwona Shafi, lakini pale Rukundo Terence pale anachukua mpira. Terence akimwona Dize Safe Thompson anaitia nzuri pale kwa Foster Edgar, Foster anapiga lakini mpira unaziwiliwa pale. Gerard akimwona Adil, Shaban, Adil, Didier chukua pale. Shafi anafanywa mazambi pale, ni free kick ya timu. Gerard anapiga, lakini anapangua pale. Ini nazwe Bienveni anapangua kabisa. Blaise, Karata Idi, Blaise, Sunzu anampiga mtu mbaya, anachomoka kabisa kiumakini. Sunzu anachomoka vizuri sana, anaitia cross kwa Didier, anaanguka, inapigwa shoti pale, lakini mpira umekuwa umegonga mkononi. Inakamilika hapa kwenye uwanja wa Umucho Muinga, timu ya Atletico New Oil ikiongoza kwa bao 1-0 dhidi ya Royal Football Club. Ego nkuko mibona rero hano igice cya kabiri cy'urukino kiriko kirahuza umugwi wa Atletico New Oil Academy hamwe n'umugwi wa Royal Football Club, kigomba gitangwe hano ku kibuga Umucho Imuyinga. Igice cya mbere ikaba cyarangiye uno mugwi wa Atletico New Oil Academy wirahiye umugwi wa Royal FC igisindo 1-0. Igice cya kabiri rero kiratanguye hano. Mabano Shaban, Rukundo Terence, Steve teye umupira muremure, ariko mpira ukawusohotse hanze. Innocent teye umupira muremure, umutwe wa Steve, umupira no gusubiza mu kibuga n'abasore ba Royal Football Club. Sunzu, Didier, Shaban, Gerard kuri Iri, Karata Iri, Innocent kuri Didier, Sunzu kuri Adil, Didier akabagiye, ariko yarariye. Aho umusore Didier akaba yaraririye. Mabano Shaban, Flavier, Steve, Lionel, Yasser, ikosa rikorewe Yasser, Steve, Flavier, Mwene Bantu John, Shaban kuri Kofi, Gerard, Shaban, Sunzu, giye neza cyane. Sunzu kuri Crispin te centre ndende, ariko mpira ukawusohotse hanze. Teye umupira imbere, araba Didier, Mwene Bantu John kuri Bienveni, ateye umupira muremure. Shaban, Gerard, ateye umupira muremure kuri Sunzu, Gislin, Adil, Shaban, atakaje umupira n'umusore Shaban. Yasser, Steve,
Tebu pere imbere. Umutwe w'Amabano Shaban. Adil kuri Sunzu. Sunzu kuri Gisle kuri Adil kuri Sunzu atei shooter ko hanze dize Seif Thompson tesa trendende Lionel Eriko bado pale goalkeeper Kofi alikuwa na ugusa, alikuwa ameushika alafu akautema. Adil akimwona pale Didier anaingia vizuri sana pale Didier pale, lakini Bienveni gonga kichwa pale ndize Seif Thompson. Innocent Mabano Shaban kirudisha nyuma pale kwa Bienveni. Shaban Mabano poteza mpira. Shaban tunatolewa nje. Sunzu Adil anachukua pale Karata Idi Gerard. Karata Idi Yasser chomoka vizuri sana pale Yasser. Landry Ndikumana lakini anaziwiliwa vizuri sana pale na Shaban, anatumia akili nyingi sana, beki kabisa mashuhuri pale. Adil Sunzu akiingia vizuri sana. Sunzu anaingia pale, lakini mpira wazio bado napigwa ndefu. Gonga kichwa pale Steve. Ndize Seif Thompson. Innocent Gerard poteza mpira pale Foster Eriga. Gabi na Theodore anafanywa mazambi pale, kadi ya njano kwa Karata Idi. Mwamuzi anamwambia ukirudia nakupa kadi. Foster Eriga inapigwa cross, gonga kichwa pale Blaise. Mabano Shaban ndize Seif Thompson. Mabano Shaban Steve ndize Seif Thompson. Rukundo Terence Gavina na Theodore. Yasser kimwona pale Theo, kini mpira unatoka nje, ni goal kick. Kofi inapigwa ndefu, gonga kichwa pale Foster Eriga. Rukundo Terence Mwene Bantu John Yasser Theodore Rukundo Terence, lakini pale kazi nzuri pale kwa Shaban. Anakosa, mwamuzi anasema Gerard jaribu kupiga ndefu, lakini anapoteza mpira. Ndize Seif Thompson kiziwiliwa pale vizuri na Shaban. Sunzu Gisle Gerard Didier jaribu kupiga pale, lakini gonga kichwa. Gerard Didier Gisle Crispin Gisle Karata Idi chukua pale, inapigwa shuti pale nje, ilikuwa inapigwa shuti pale kabisa. Foster Eriga Mabano Shaban Rukundo Terence Flavier Steve Bienveni atakupara pale, atakutoa bao pale.
anataka kutoa bao ikicheza daraja la kwanza. Foster Edgar narushwa pale, Gerard Gisle Mwere Bantu John, Foster Edgar, Karata Idi anachukua lakini poteza mpira. Landry Ndikumana anaitia mbele pale kwa Asman Akbar. Shaban anafanya kazi nzuri. Shaban dakika 90 za mchezo zinakamilika kwa kwenye uwanja wa Mkwichu. Timu ya Atletico Nioye inaongoza kwa bao moja kwa bila ya Royal.